FC Barcelona ifashe ingingo ihambaye ku bijanye na kazoza ka myugariro wayo Andreas Christensen. Bibaza ko iyo ngingo yoba ari iyihe? Nishu ni muri iyi nkuru igiye gushikizwa nanje Wilfried Irambona, kinyamakuru ni WFI Sport canke WFI Sport canke WFI Sport, ivana uko ushaka kwivuga. Iyi nimero ubona munsi urayiturondera ko ushaka ko twamabariza ivyo ukora. Twinjire mu doniro ryino nkuru. Ingingo Barca ifashe kuri uwo myugariro w'umunya-Denmark w'imyaka 29 ntiyari yitezwe. Kubera ko Christensen ari ku nsozera y'amasezerano yiwe na Barca, na cane cane ko yoheze muci rya 2026, navuga n'ici buca tujamo ikiri kurikira yiri twavuyemo. Kubera kandi umumenyereza Hansi Flick yahora atamutanguza mu kibuga maze akamifashisha nk'umusubirizi, kamushira ku gatebe k'abasubirira abandi. Abakunzi benshi b'uwo mugwi w'Ikatarunya bari biteze ko Christensen azoheza amasezerano na Barca muci atera agenda ayiva mu kayisezerera. Ariko rero ngo Barca imubona nk'umukinyi w'agaciro mu mugwi kuko asanzwe akina mu bwugarizi, ariko kandi akaba ashobora no gufasha mu kibuga hagati agakina ashigikira ba myugariro. Bivanye rero nako kamaro Barca imubonamwo, yafashe ingingo ihambaye cyane. Nkuko bivugwa n'ikinyamakuru Cadena Ser cyo muri Espagne, umuyobozi Joan Laporta wa Barca yifuza kumwongereza amasezerano niyava mu mvune. Muribuka ko nkuko nabibabwiye mu nkuru nabandikiye ejo hahise ahanyene kuri page ya Facebook ya WFI Sport, uwo mukinyi wa kera wa Chelsea muri uku kwezi kwa Kigarama mwaka wa 2025 ukwezi kwa 12 sanzwe turimwo, yagiriye imvune yo mwivi mu myimenyerezo ikazotuma amara amezi ari hagati ya 3-8 atabonetse mu kibuga, aho abaganga bo mugwi wa Barcelona bamenyesheje ko ashobora kugaruka mu kibuga hagati yo mu kwezi kwa Ntwarante n'uvuga kwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa Ndamukiza n'uvuga kwezi kwa kane mwaka wa 2026 n'uvuga mwaka buca dutangura, bivanye n'ingene ugukira kwiwe kugiye kurihuta canke kugiye kurateba. Iyi mvune y'uwo myugariro yatumye Barca ibwirizwa kurondera myugariro yihuta, agashobora no kurondegwa migura n'igurisha ryemirije muri uku kwezi kwa nzero n'uvuga kwezi kwa mbere mwaka wa 2026 buca dutangura. Amakuru dufise avuga ko Deco n'uvuga umuyobozi w'ubuhinga wa Barca yamaze gushira Marc Guehi, umwongereza w'imyaka 25 akinira mu bwugarizi bw'umugwi wa Crystal Palace mu higanwa rya Premier League mu Bwongereza, ku kibanza ca mbere ku rutonde rw'abakinyi Barca ishaka kuzana ubwa mbere, navuga muri kuno kwezi kwa mbere abakinyi ishobora gusinyisha. Naho ikinyamakuru Sport c'Ikatarunya cemeza ko Barca ishaka umwugariro mu buryo bwihuse, kivuga kandi ko kumuronka bigoye cyane. Kivuga ko Barca yarironse akaryo ko kumuronka azimbutse kubera ko azoheza amasezerano afitanye na Crystal Palace muci riza n'ubwice dutangura y'umwaka rutangura wa 2026, ariko ko intambamye ari nyinshi n'ubuzikire nyinshi cyane. Ico kinyamakuru kivuga ko uwo mugwi wa London dashobora kureka Marc Guehi ngo agende isezo idaheze, na cyane cyane ko awufitiye akamaro kanini, akaba nomwe muri ba myugariro imigwi ikomakomeye kw'isi ishaka kwiyegereza, aho ni mu gihe Barca yo yashaka kumusimbana muri uku kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026. Yindi ntambamye kuri Barca ngo ni yuko imigwi ikomakomeye nka Real Madrid, Liverpool, Bayern Munich n'iyindi yamaze gutera intambwe yiyegereza uwo mukinyi kugira ngo imusimbane. Iyi migwi ikaba atabibazo by'ubutunzi ifise nk'uko biriko birashira uwo mugwi wa Katarunya mu kaga canke mu ngorane zo kuba yoshobora gusinyisha abakinyi. Ugashobora gushima abakinyi ariko bikabonana kusinyisha bivanye nuko ufise ibibazo by'ubutunzi, ari navyo bituma ushobora kwisanga mu bibazo vya fair play financier, nuvuga igisata gijeje gufasha imigwi gukoresha amafaranga neza, ayasohoka akangana n'ayinjira kugira ngo ibyawe ntibihere ngo ishobore gutemba ngo isenyuke. Ariko naho biruko Barca ngo ntiyicaye, kubera ko izi ubwoyagoye bwayo mu by'ubutunzi. Barca cirondera abandi ba myugariro yozana hamwe ivya Marc Guehi bitocamwe. Mu Barca yatekanije
harimwo Nico Schlotterbeck uno n'umwugarizi wa Bayern wa Borussia Dortmund mu gihugu c'Ubudagi, harimwo Pau Torres uno nawe ni wa Aston Villa mu Bwongereza, hamwe n'abandi bamwugariro. Mu gusozera, ico kinyamakuru c'i Catalunya cavuze ko naho ivyo ubutunzi bitifashe neza, uwo mugwi w'i Catalunya ndavuga FC Barcelona ukirizwa kwiga ku kugene usubiriza Christensen igihe cyose agiye kumara mu mvune, azoba afise umukinyi ashobora kumufatira runini akaba arafasha aho ico yahora aterera muri uno mugwi. Ni inkuru yatanzwe n'ikinyamakuru Sport c'i Catalunya n'ibindi binyamakuru vyo mu Bwongereza bivuga kujanye n'ino nkuru y'umusore dukizana rya Marc Guéhi akinira Crystal Palace. Wowe nk'umukunzi wa FC Barcelona wobatoza umugambi wo kubicika gute? Bozana Marc Guéhi bobigenza gute ku ruhande rwawe? Duhure muri commentaire vyumviro vyawe n'intangere. Ijwi yakurumva ni rya Wilfried Ramona, kinyamakuru ni WFI Sport cyangwa Wifi Sport cyangwa Wifi Sport, ikorera kuri Facebook, ikorera no kuri YouTube, mu makuru yo kwandika ndetse n'aca mu video nkaya. Ubundi dusubire mu biganiro byo hanyuma, ariko iyi nimero ubona aha munsi ushaka kwiduhamagara ko ari cyo tubaza, ari cyo duterera canke ushaka kutwambariza ibyawe maze bikamenyekana. Mugira ibihe byiza, mugiraho umwami wawe muranirwe mu byanyu. Bye bye, hasta la vista, ciao. Nimba utaragura akajezi ko mu giseke cy'igihugu Burundi ntamba mu rugamba, ndondera kuri iyi nimero ubona aha munsi, genda kubwira ingene woyironka ku giciro ciza, maze zuje Stade Intwari, zuje kuraba urukino rushajije neza cyane. Iyo nimero ushobora kwimpamagara ko kandi kugira ngo cyo kwamamariza ibyawe biciye kuri no rubuga rwa Wifi Sport, haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube, kuko ibintu byawe tubibwiye abantu basanzwe kurikirana ushobora kuronka abakiriya benshi. Iyo nimero ni gutenya 257 31 78 64 61 ni plus 257 61 78 64 61. Urashaka kuba umusirimu mu gutwara utwawe duteke neza kandi ukambara ukabegwa? Kaze muri Keke Handmade. Muri Keke Handmade dukora amasakoshi mu budede, tugakora n'ubudede canke ubuye bwo kwambara aho ushaka hose, haba ku maguru, mwizosi, ku maboko n'ahandi. Tugukorera agasakoshi canke akadede kawe ku gipimo wifuza kandi mu kiringo gito cyane. Tugukorera amasakoshi ari mu mabara atandukanye bivanye nawe wifuza kandi ku giciro kitavuna. Komande yawe ishobora gukorwa mu kiringo kitarenze indwi. Ukeneye kumenya amakuru yiyongereye, ushobora kudusanga hagati mu gisagara ca Bujumbura muri Galerie Parisien, inyubako iri kwibabara ryitiriwe Patrice Lumumba, aharabana ni banki BCB, neza na neza hepfo y'igituro cy'amabisi byerekeza mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura, kiri hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Ni muri nivo ya mbere hejuru ya kave kuri nimero 15A. Ushobora no kuduhamagara kuri gutenya 257 65 12 99 72 plus 257 65 12 99 72. Haba kutuma usanzwe no kuguhamagara bisanzwe, shaka turonda kuri WhatsApp gutenya 257 77 igihumbi 67 plus 257 77 1067. Migeme, erega gushaza nawe vyo kubera. Na umusore ugahayemo impano umukunzi wawe ni ikimenyetso cyo kumwitayeho, eka mbere nawe yongereza ugwa gukunda. Hamwe na Keke Handmade tekera utwawe neza, wongera ushaze.